harimo n'abamiro team cyo kirori cari c'abamiro team barahiga turahiganwa bavuga yuko uza kuba wa mbere bamukorera indimbo zibiri hamwe na clip video turahiganwa turajamwe nabo boroganije igiteramo turagira amahigwe turababa mbere mugabo twarishije indirimbo ntibaduhaye nayishyuze nk'iciro y'ukwezi mugo ko yabidusize ntiyabidukoreye ngo abisi baragoye bipfuza kuguma hasi bakagufata nabi bakagufyetesha hasi bakubona ndamukanye kabapo risi urihangana mugenzi kuko twara amahasa naho vyashitse agapfa tutabanye ku musasa bararyohewe cyane ibiteramo barasasa. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane ni Nancy Amanda kuri microphone inyuma ya kamera hari Juma Jux Professional. Yes, muri studio ya Buja Hit uyu tukaba turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi akaba asanzwe aba Igitega ariko tukaba turi kumwe i Bujumbura dufite byinshi cyane tuvugana. Ntunzi none tuje ndakuzi bite ntunzi none Ndakuzi cyane sawa umeze neza safi kumenga ufise udusoni twinshi cyane ngira nakanzwe n'umuji sinzi oya bon irekure uri muri studio ya Buja Hit uri kumwe n'umuntu akunda abantu ba free umeze neza Ego ni sawa ndashima. Okay. Uramutse bariko barakurikirana ikiganiro ubabwire n'amazina yawe kugira ngo abatarakumenya baronkera akajyo ko kukumenya. Nifuje ko baramutsa abakunda Buja Hit TV nifuze ko baramutsa turabakunda cyane. Yes, akazina nitwaga Gabizo. Eko. Amazina wiswe n'abavyeyi. Kuvuga ku mazina y'abavyeyi ni Haringanji Gaston. Ya. Mu buzima busanzwe usanzwe ukunda iki dukuye mu muziki? Vyo nkunda ni vyinshi. Ya. Urashaka kutubwira kimwe muri vyinshi ukunda? Vyo nkunda ndakunda nka mama wanje gusumba ibindi vyose. Nkakunda n'ubuzi nyene bwanje. Ego. Tukuyemwo umuziki ibindi bintu usanzwe ukora nibi? Kandi kazi nkora je n'umushoferi. Nkora kazi ka transport. Ego. Byagenze gute kugira ngo umenye ko ufise impano yo kuririmba? Naripimye heshi ndabona uko ndabishoboye. Ntivyigeze gushika umuntu akakubwira ati ibi bintu uri kurakora ntaho bizogushikana akaguca intege bishitse bakaguca intege muri wewe uvyakira gute? Kuvuga mu majambo make we murakora akazi ntumviriza ibintu by'abantu wewe uraba akazi uri murakora kuko akazi kose udagahaye umwanya wako kavuga ati iki kintu ndagihaye umwanya wacu ntaho ushobora gushika nukuvuga akazi ndagakora nkuko nzi ukora akazi kiwanje sindaba ngo numviriza abantu ko ari abantu bavuga ati iki kintu nashoboye nabandi bavuga ati iki kintu ntaho uzoshikura zuko udashobora gushimwa na bose. Yeah. Okay, mu buzima bwawe bwa misi yose umwanya mwinshi uburiko uraririmba canke umwanya mwinshi uburiko urakompoza kubera benshi hari gihe usanga umwanya mwinshi bariko barakompoza bandika nk'imirongo abandi nabo gasanga umwanya mwinshi ahubwo bariko bararirimba basubiramo nk'indirimbo bigeze kuririmba canke baririmba izindi z'abandi baririmbyi kugira ngo swat bagire capacité aho iva naho igeze. Mu majambo make jiyo ni nk'ahantu dufate nk'umuziki ku kompoza nkunda kubikora nko mwijoro mpejeje kandi kazi kanaka nyene mbasanzwe kazi ke wanje nkora nko mwijoro ndashobora kubifatira umwanya nkabikora. Abariko barakurikirana ikiganiro cacu bamwe barifuza kumenya nti mbega style yoba asanzwe akoresha niyihe yobagira hip hop yobagira R&B yobagira kizomba yobagira raga yobagira ibiki usanzwe ukoresha iyihe style yuri kuririmba? Kuvuga mu majambo make ci style ndashobora kushobora nk'istyle nka zibiri R&B nkongera nkashobora na hip hop. Okay. Indirimbo zawe zoba ziri kuri YouTube zoba ari zingahe? Kuvuga indirimbo ziri kuri YouTube zirashika nko kuri 10 gusa. Fisa ama clip video make ndafise clip video zibiri. Y'indirimbo imwe yitwa Razizi hakabona indi ndirimbo ya featuring ya Twe na Ruriro yitwa Me and You.
Okay, mu ndirimbo yawe Me and You wakoranye na Lolilo ni biki ivyo bavyarabaye nk'intambamyi tumuzi Lolilo nk'umu legende nk'umuririmbyi wa kera amaze igihe kirekire akora umuziki ntaco bacarabaye ngo akugore canke ngo bibe bifata ama processus maremare kugira ngo mukorane indirimbo mu majambo make Lolilo ciya mbere nk'umuvyeyi wanje kuvuga ku mwaka featuring wanje twarabanje turamenyerana turaba bagenzi ndamumvisha imiziki wanje na Jino ibujumbura turavugana nukuri ntiyanangoye kuko twari dusanzwe dufitane contact hagati wanje nawe twarabagenzi ntiyanangoye kabisa yego. Okay. Mu ndirimbo zawe ziri kuri YouTube iyo uwemera cyane canke uvuga ati indirimbo yanje yaranditse amateka ni indirimbo zanje zose ndazemera zose. Ariko mu baririmbyi muba mufise indirimbo imwe uririmba ukumva irabaye hit n'indi uririmba ukumva bon abantu ntibayakiriye neza indirimbo yawe yarakiriwe neza cyane tukuyemwo iyo uri kumwe na Lolilo niye indirimbo yitwa Razizi Giswahili yego. Urashobora kuduha acapella just gatoyi kugira ngo twumve n'ijwi ryawe twumve na Lazizi ibivugwamo ugomba ngungire R&B acapella nyene turirimbire gatoyi ngo abisi baragoye bipfuza kuguma hasi bakagufata nabi bakagufyetesha hasi bakubona ndamukanye kabapo lisi urihangana mugenzi kuko twara mahasa naho vyashitsa gafata utabanye ku musasa bararyohewe cyane ibiteramo barasasa urapfura shikayo ndetse nimba barasasa warakoze mu vye wambyaye ukanshira kwisi naho vyashitse nkayisanga kwa basi bama bipfuza ko no kwa mahasi ntibipfuze kumbona nice no mi taxi bakunzi n'abasi mwese ndabahaye peace. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV nkuko mwavyumvise abakunzi n'abansi mwese abahaye peace nanje na cyane abansi ndabahaye peace ariko jewe umwansi wanje ni shetani wenyene abantu jewe wapi nta bansi mfise abanyanka amafu birabasha usanzwe uba igitega uyu musi uri Bujumbura woba waje mu biki woba waje gukora indirimbo muri studio zino canke woba waje gutembera canke woba waje kuramukanya woba waje mu biki kuvuga mu majambo make ahi Bujumbura ndahari ntari ndi ku rugendo kandi urugendo ndimwo bashaka gufata nk'imisi nk'ine canke 5 majambo make niko caho ndengana aje kurondera ivyangombwa laissez passer kiye Tanzania yego i Dar es Salaam ubugiye kutuzanira ibintu bishasha ni surprise muzovyumva. Okay. Wewe nk'umuririmbyi w'umurundi ubona umuziki wanyu uri kugenda gute na cyane umajambo make umuziki ni Burundi muziki no Burundi hari ababizi kuririmba gusa nuko dukora ntidushimirwe umuziki urawushiramwe uburyo mugabo nayo ntubona uburyo bwinjira ego kuko nkaje mparuye ibintu maze koresha mu muziki nkovuga ati ngoma ndagusubiza ubunyene sinobora nakabaskeri cantemberako ya akabaskeri ni kinga ano ni kinga ikinga no ntirigugwa nimba ari 200,000 nese ndi ku maguru oya nawe ikinga nawe ntutubeshe ikinga ntajyo wobura kandi deja tubwiye kuri umushoferi ukora aho ya wahora tubesha. Yes, bande yamukurikirana ibiganiro vya Buja Hit TV ni Nancy Amanda kuri microphone nkuko mbibona umutumire wacu aracereko ratubwira byinshi cyane na cyane bijanye n'ubuzima bwiwe. Ibintu ukunda guhura navyo nk'intambamyi na cyane mu muziki nibihe benshi usanga baririmba ugasanga indirimbo zabo ziribwe abandi baravuga ko aba producteur babahemukira wabi ibintu ukunda guhura navyo nk'intambamyi mu muziki nibi mu majambo make jewe umuziki na utanguye 2014 natanguriye mu studio y'umu producer yitwa Rise Classic agikorera ngahanye mu bwiza narakoze indirimbo zitatu ndaja no mu bahiganwa muri Sunny Stars igitega twagiriye higanwa muri Nelson Mandela Karusi ndagira amahigwe umugwi wacu ni Two Boys Turango babiri turagira amahigwe turababa mbere gusa agashimwe no vuko waduhaye twahariye kuba tuhariye umwaka ku radio
ibintu nk'ivyo no kuvuga urumva ngaho nyene navuga ngo uba wahiganwe nta kintu cyatari uba urose nico ituma navuga ati umuziki wacu nta nguvu ufise kandi umurimbyi nta nagaciro umuntu bamuha twongera turaja guhiganwa dufatanishijwe na Masterende ararungika abarimbyi bavuye ni Bujumbura harimo n'abamiro team cyo kirori cyari cy'abamiro team barahiga turahiganwa bavuga yuko uza kuba wa mbere bamukorera indimbo zibiri hamwe na clip video turahiganwa turajamwe nabo boroganije igiteramo turagira amahigwe turababa mbere mugabo twarishije indirimbo ntibaduhaye nayishyuze nk'iciro y'ukwezi mugo ko yabidusize ntiyabidukoreye urumva umuziki w'u Burundi ashaka kuvuga ati ngomba ndabe ko bafise tara yo kuririmba ariko naho ubu bishoboye bimwe yagusezerana ntawe kibishikije ni benshi babizi kuririmba hofatwa nk'izihe ngingo kugira ngo bimwe na bimwe mu muziki bihinduke mu majambo make ikintu nabonye aho u Burundi wacu benshi umuziki nta gaciro bawuha mbere utuma babwira umupira kuko wumvise ngo haza kuba match ya Musongati cankwe za Frambo hariya imiduga baratsari nk'imiduga 50 bavuye mu ntara zitandukanye bagiye kuraba umupira mugona ni bake bava mu ntara bagiye mu yindi ngo agiye kurorera kosere kana kariya kiretse bumvise Diamond yani we bemera cyane naho nyine bemera abaririmbyi bo hanze ntibemera bo ngayi wacu biravugwa kenshi ko abarundi badakunda ivy'iwabo biravugwa kenshi ko abarundi bitaho cyane cyane abanyamahanga kuko ngo niyo bahamagaje umunyamahanga usanga bamurisha amafaranga menshi ariko umurundi bakamuriha amafaranga y'intica nikize vyoba biva ku banyagihugu kudakunda ibintu vyabo canke biva kuri abo ba boss nyene baba borganije amashow kudakunda ibintu vyabo no kudaha agaciro abaririmbyi babo no kuvuga mu majambo make jirimo ndabiraba novuga yuko ababosi bacu baraharara ego baraharara ngoye nk'akarorero igitega iwacu hari bitwa ku ngoma bar ndazi ntuhayobewe bama batumira umuririmbyi kanaka avuye mu yindi ntara mugo pano waho kuko umaze kuba ushaka guhigana n'abaririmbyi 25 kabo wa mbere ndibaza ubushoboye no kuvuga nk'ubu unyu muziki jewe maze kuba ndi gitega nta cubahiro bama hajya sanzwe mba ari agerageza avuga ati ngo manzoro ndiro hariya ndagoya akarorero nko ku muririmbyi twa Derosi yaragiye hanze agiye hanze ni kuvuga imiziki yuraze akunda imiziki imbere y'ikirundi usanga yikundira abantu baba mama batuje ibintu nk'ivyo akiri ino nta gaciro bamuha mugabo amaze kuba ari hanze aramuhamagaye ku ngoma bari baramuha amafaranga kwiye araririmba no kuvuga ngaha bagukunda batakikubona canke ngira biri muri bya bindi bavuga ngo baririmbye bo mu Burundi ngo baguma biyerekana baboneka ngo kandi bisaba ko umuntu w'umuririmbyi ataboneka nimba ari showbiz yes ngo muvyita showbiz hariho benshi usanga bataboneka gusa wewe araharura akavuga ati uyu muntu sinzi ingene badufata basi dufate nk'ari nk'umuririmbyi wo hanze arashavuga ati reka ndamuha amamiliyoni n'amamiliyoni kandi ugaca usanga ngaha hariho nabo ushobora kuyakorera amafaranga bariho banabishoboye bonaririmba nk'ujya uriya yaririmbye mugaga harati uyu ko ari umurundi reka mpindure nja no hariya hanze atuma ajye wo hanze nivyo ndavuga ati inkoko yima umubanyi bwaci karibwa n'iki n'igisiga Okay, uriko utegura basi wawe gukora iki kugira ngo habe nk'ikintu c'impinduka canke ngo umuziki w'u Burundi ugire aho uvuye naho ugeze canke wewe ubwawe kuko utowuhindura umuziki w'u Burundi bagenzi bawe nawe mufatanije hamwe mwokora iki mu majambo make je kugira ndabivuge nkuko yuko umuziki i Burundi atagaciro bawuha cyo naravuye nganda Dar es Salaam ngiye gutembera muri visite ndavuga ati ngo mandabe ivyo hirya no hino ndaho umuziki waho ingene umeze n'ingene bawukora shitseyo nta ndirimbo y'u Burundi uzopfa wumbisemo waravutse bavuza Tanzania Kenya hariya sinzi yuko twoba tamajambo dufise dukoresha cyangwa yuko ururimi rwacu guba rutumvikana hariyo nabazi Giswahili ngaya i Burundi wacu hari abakizi usanga n'indirimbo yanayikuririmba tovuga yuko ari umurundi utumvisemwe presentation barabaho gusa sinzi ngira i Burundi ngakago kacu bari gatoya ngira baradukengera sana ntavyo nzi sinzi wari ugeze wumva ariko nko muri Tanzania indirimbo yo mu Rwanda oya abambeshe ngira rero Kenya hanze hari abanyamerika ibintu nk'ivyo nabo ngaho nyine wabo
hari ingingo bariko barasaba nk'abaririmbyi harimwo n'umuririmbyi asanzwe akuze mu muziki aravuga ngo indirimbo zo hanze ni bazigabanye canke bazihagarike hama indirimbo zo mu Burundi zivuzwe cyane urumva wewe uri umwe nawe mu basaba yuko hovuzwa indirimbo zo mu Burundi gusa si ukuvugwa gusa n'umuntu bakamuha agaciro bakaba tujya muntu arashoboye kuko umaze kuba wewe ufashe intumbero yo gukora umuziki erega ni benshi woha gafinda ati kora umuziki kamunanira bikamunanira ati ngo iyi beat ikora melody ngwiyi bikakunanira ni benshi vyonanira umuziki bawuha agaciro nk'akazi yego. Okay. Wowe nk'umuririmbyi kugira wumve ko ufashwe nk'umuririmbyi wofatwa gute peut-être hari abandi biyumvira ati mbega ku gaciro bama batubwira ngo tubahe two kabaha gute wewe nk'umuririmbyi wumva bo gufata gute kugira ngo wiyumve ko bagufashe nk'umuririmbyi Jemba bazwa n'ingene basezerana ntibashitse umuntu akwemerera ikinonzo gukorera kiriya na kiriya anye ni wakora uko amara kubikora mugo ntakigukorere urumva ucumenga agombye gupima yuko ubu bushoboye nuko budashoboye no kuvuga hagusezerana ntushitse utumureka gusezerana hama akazi bakamati akanakazi kandi uraze hari abo usanga nabo nyine ashaba ati ngomba umuziki ndawukore atani ivyo ashoboye shaka kwinjira mu kazi unuko atari gwawe umaze gukora indirimbo zibiri zitatu ukumva bose bakuminda urumva no buri muririmbyi akazi katari gwawe ucuheba ni nkuko ntovuga ngo manje muri tele ngoma nkina umupira atana entraînement nigerangira ivyo vyumva. Wewe nk'umuririmbyi w'umurundi ibintu bishasha uri kuradutegurira canke indirimbo nshasha canke video nshasha tuvuge gusa ikintu gishasha uri kuradutegurira niki kuvuga mu majambo make je Tanzania nzoba ngiye guheraheza clip video y'indirimbo yanje mperuka gukora gusa turi babiri kwe umugwi wacu nakuko ari two boys twari dusanzwe twogiye turi babiri mugabo kubera umuhungu nawe hari ibintu byamufatire kidogo ngiazoza asangayo hari indirimbo yitwara udi ngiye guheraheza clip video eko. Okay. Mu Burundi mu producteur wewe uhora wumviriza indirimbo zi ukavuga ati yarashoboye barinde ni benshi babizi kabisa. Okay. Dusa n'abasozera ikiganiro cacu ibintu ubikogwa mu gihugu c'u Burundi na cyane ku baririmbyi ku ba DJs no kubamenyesha makuru bitagushimisha byo bari bi mu majambo make nakubwiye ati umuziki ntibawuha agaciro bavuga ati umurundi n'umurundi kuko nk'ubu natwuzungurukiye buja nzima twoshobora kurengana igisagara atandirimbo 10 mu z'umurundi zimo ziravuga ko bavuga Wasafi gusa kana ngiye ndi bazobirenga ko bizi no kuvuga duhimiriza umuziki wacu tuwuha inguvu tuharure ko akazi yego. Yes, nimba hari ikibazo woba wifujije ko ndakubaza hama sindakikubaze urashobora kucishura hama ugire n'icubwira abakurikiranye ikiganiro cacu hama turangiza ikiganiro cacu. Cenda basezerana yakubandanya nkora akazi kiwanje ndazi imiziki wanje beshi ntibayizi ngaha Bujumbura kubera bivaye n'ingene amaradio ya ruguru basi atumvikana gusa ikintu ndabasezeranya ngiye kuba hafi nkoze gishasha bacumva ngaha Bujumbura ndetse n'ivyiki nimo ndabategurira. Yes. Nta kibazo woba wifuje ko ndakubaza hama si nkaba ntakikubajije ikibazo nifuje kumbaza kubijanye n'imiziki wanje kuko ndashobora kuba afise clip video na katayizi tujya muri imvyo no mumenya gute vyogenda gute no kuvugurandika two boys the best kuri YouTube cha kuri Instagram ucubona akazi kiwanje ivyo nagombye ko ari kumbaza ariko ntibibutse kubimbaza kandi bari kungira ibimbaza vyose yeah. Bakunzi ba Buja Hit TV ico ariko cari ngombwa ko ndakikubaza ahubwo urakoze cyane kuba ukivuze niyo mpamvu nkunda kubaza ati nimba hari kibazo wifujije ko ndakubaza hama sindakikubaze kuko nanje ndi umuntu hari ivyo nibagira hari nibindi bon ntashobora kumenya kubera ntabandi mu mutima w'umuntu ndagushimiye cyane.
murakoze cyane. Yes, ndashimiye abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu nizere ko cabaryoheye. Yari Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera hari Juma Jux Professional, turi kumwe n'umurundi asanzwe akora umuziki, akaba yatwemereye ko vuba cyane agiye kutuzanira ibintu bishasha. Arabitsiko ibujumbura mutari musanzwe mumviriza indirimbo ziwe na cyane bivanye ku ma radio yiwabo Igitega adashika ino, ariko vuba cyane agiye kubaba hafi. Ndabakunda cyane, nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment. Ciao, bye.